Yesu ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya. Kuri uno munsi nashaka kubandanyiriza kuri vya bibazo. Hari ibibazo baturungikiye kuri cacigwa cyo kubona ubunini bw'Imana, ariko nivyo iyo sujet très vaste. Ariko imbere yuko tuanza kwishura ivyo bibazo, turi kumwe na Olivier Hakizimana mushinga ntayo wanje. Nashaka gushimira bivuye ku mutima cyane abantu batwandikiye batubwira ko ziko zirabahezagira, zibaremesha, zibateza imbere, zibatuma kandi bicara bakarimbira ijambo ry'Imana, kuko intumbero suko duterana intege twumviza inkuru, ariko nuko dushikira umutima w'Imana tukayiyegereza, hama tukabona ubwo bunini bw'Imana mu buzima bwacu. Amen. Rero muri aka kanya tugahitangure kwishura ibibazo baturungikiye kandi byiza cyane bituma vy'ukuri byatumye tuja gusura kurimbura no kwibutsa ibihe byiza bya kera twabayemwo, nukuri twabonye mu Imana. Ariko imbere ko mbanya ndashaka kuhahura ivye gato nabonye baramutse abashimire. Imana ishimwe cyane, nizere yuko meze neza. Ni Olivier Hakizimana, nanje nagomba gushimira hari abantu batandukanye batwandikiye. Ndashima intahe zitandukanye, abaduteye intege, abaduhaye conseil. Nukuri Imana ibahezagire cyane. Biriko biradufasha natwe kugira ngo tubandanye kumbure ibi biyago turiko turagira bishobore kudufasha, namwe bishobore kubafasha. Kimwe nagomba kuvuga ku gatoyi, ibi ntibiga si ibiganiro turiko turagira kuko turi modere twabishitseko twabimenye ubu tubimetriza. Oya, nibiyago turiko turagira hagati yacu bitwibutsa ivyo twaciyemwo, ariko niyo ndiko ndumviriza Nathalie ndahezagirwa, nanje ndafashwa, kandi birafasha nanje ndiko ndabwira uwundi, kuko biciye no mu kanwa kanje Imana irasubira ikavugana nanje. Rero Imana ibahezagire kubw'ivyo. Amen. Rero tudatevye nashaka dusubire tuganire cyane cyane twishura ibibazo vya baturungikiye. Ikibazo ca mbere batubajije nguko reveje kubivuga, turemesha umuntu wese, on n'est pas des couples modèles, sivyo? Mukurikire Kristo. Twebwe ngaho ivyo tuko turatanga ni nk'intahe. Rero hari uwatubajije ati muri couple yanyu ni ibiki, hari ama example mwotubwira yo tubwira vy'ukuri ingene muba mwarabonye ubunini bw'Imana. Nkuko nababwiye buryo ubunini bw'Imana ububona iyo umerewe nabi. Jewe kubganje Olivier araza gutanga son témoignage. Nashaka kubwira yuko ndibuka nkitwara imbanye ya mbere tukigira mariage, nari umunyeshuri w'imedicine. Olivier niwe wonyene yakora, hama ugasanga amahera yakora nukuri yari nibazo ko yarakwiye kuriha inzu n'ibintu bike cyane mu nzu. Rero ntwaye mfise imbanyi, hageze yuko mbyara nukuri narageze ku mezi 5 atanisheshete mfise indwi. Ndagenda daje ndoye no muri ecography ya nyuma, muganga ashandibuka ko yari kuri 37 semaines nka 5 jours. Umuganga arambwira ati madame byose bimeze neza, ati mugabo ati rero harageze kuvyara. En plus urumva nasa kumubwira ko ndumuganga ndamubwira ntiyego ntimurakoze kubimbwira, nta nisheshete nari mfise. Ndataha muhira bene dahari gihe utegwa n'ivyimvira rimwe ukiranda, ntibisigura ko imbere y'uko mbona ubwo bwiza bw'Imana ubunini bw'Imana ntahamutse. Hari gihe nagira ubwoba nka telefone uri ati none gawe ibi ubo tubigenza gute, katangura kumva les fausses contractions. Umumama wese arazi ivyo bintu, kumva imenga nibise biriko biradodora, harageze kuvyara. Ariko Imana yaratugiriye ubuntu budasanzwe, irakora ko umuntu araduha amahera yo kugura ibintu vyose vy'umubebe. Je vous assure, twabiguze umwana afise kuri 40 semaines. Turabituma ko muri Chine, umuntu yari hafi arabituzana arabiturungikira ku buryo twaronse impuzu nko ku myaka 2. Ariko ndasubiremwo, nta muntu numwe nigeze mbwira umutwaro wanje, sinigeze nja muri eglise, ntabo nigeze mbwira mu muryango. Twese twahagarara nawe ibituvuga tuti tuzobona ubwiza bw'Imana. Imana ni waduhamagaye turya tubane, turabanye bambe, dushaka kukubona, ntawo tuzoririra. Beneda hari gihe uca mu bibazo nukuri ndavyibutse ndavuga nti Imana uri umwizigirwa. Nuko kenshi Satana twibagiza, kandi nkuko Olivier yabivuze ibi bintu vyatumye sura kwicara nkashimira Imana kuri ivyo, kuri ama detail mato ata muntu numwe azi ivyo tuko turacamo, atawe twidogera, atawe tubwira, atawe mu miryango tubwira, ariko Imana igapovoya biciye bivuye mu ijuru vraiment. Rero ndibuka ko nigeze no kubwira ndafata kundi umwana akiri muto, ndavuga nti Clara ntiharagera kuza vraiment, haragera umwana yavutse kuri 41 semaines 6 jours.
à la limite du dépassement maximum yo muri médecine. Umwana il faut pas ko arenza 42 semaines naho nyine avuka afise umubiri umeze nk'ushaje kuko yamaze umwanya munini mu nda. Beneda ndababwije ukuri narabonye ikiganza c'Imana ico kintu carankoze ko kubona vraiment la grandeur de Dieu muri ubwo bukene twaye turimo. Hinge ndabaherera Olivier nawe agirisha ababwira nubabwira ku bukuru bw'Imana mu rugo rwacu ni ibintu byinshi twabonye uhereye kuri mariage yacu abantu bakunze kunkurikira barazi yuko Imana yakoze ibintu bihambaye. Mariage yanjye nayikoze mu kwizera ni ukuri ndumva yuko Imana imbwiye yuko igihe kirageze, ndumva ko imbwiye yuko ariyo izo kugura imiryango, ndumva yuko imbwiye yuko iri kumwe nanjye, ndumva yuko imbwiye yuko nuyisaba icyo nifuza cyose. ni ukuri bene data nagomba kubabwira igihe nategura mariage hari abantu bakunda kumbaza bati none wari ufite amahera angana gute muri konti, ariko nagomba kubabwira burya kugira ugire amahera muri konti ifu dabo yuko uba ufite konti urumva nta niyo nari mfise, ariko muri jewe je le sente sincèrement. Pana ndazi ko hari abantu bagerageza kwimita abandi, ariko narabyumvise muri jewe hama ndafonsa. ni ukuri Imana yangiriye neza. ndibuka yuko tumaze kugira mariage umunsi umwe ni nkaho nasubiye ngagira amakarikire y'ibintu Imana yankoreye byose, ni ukuvuga kuva nsaba irembo gushika kuri mariage. Oya ni muri mariage gusa, oya aho si donc nshizemo dote na mariage gusa. ni ukuri Imana yampezagije imiliyoni 15 n'ibihumbi hafi 800 y'amarundi. donc urumva guhera kuri zero ugashika kuri ayo mahera ni Imana yakoze ibintu bikomeye. sinovuga ivyo vyonyene, urumva hari igihe tuvuga nk'uko nako ndabivuga igihe twatangura, hari ibintu bigaragara mu buryo bw'amaso, ariko kubyara burya n'igitangaza. Imana yaduhezagije abana 3, mbega ubwo si ubukuru bw'Imana. Imana yagiye iraturindira abana, bahari igihe bagwara tukabajyana mu bitaro. ndibuka umunsi umwe bampamagara umwana sinzi ingene yambaye ari umukozi canke uwugaye umuryango agatoki kari gacitse, niruka ndamujyana kwa muganga. uyu munsi uravye urwo rutoki rumeze neza nta n'ubona na kimwe. mbega ubwo si ubukuru bw'Imana. barigeze kudutera abagabo 5 bafise karashinikove twabisororezo donc mu Burundi, baramara hafi iminota irenga 40 cyangwa isasi nibuka. mbega kuba tutapfuye, mbega ubwo si ubukuru bw'Imana. ni ukuvuga hari ibintu bitandukanye byatweretse ubukuru bw'Imana. uwovuga iby'Imana yakoze bene data nagomba kubabwira, yadukuye mu mwavu, yadukuye mu busa, yadukuye muri zero, itwicarikana n'abakomeye, idukorera ibihambaye. sinobabwira iby'imodoka. harageze igihe ndavuga nti Imana ndaronsa umwana mbisororezo nta mabisi ajyayo, ndakora igikorwa cy'Imana surtout nama ngenda kuvuga ubutumwa hirya no hino. icyo gihe ndavuga nti Imana ndagomba vy'ukuri umyiyereke, ndagomba kubona n'ukuri umhezagire. erega n'abafise iyo miduga baja kuyibisha baragenda, urumva havuga nti Imana n'abayijamwe mu buboregwe n'ibindi bitandukanye vy'ingeso mbi Imana barayifise, ariko nafasha ndagomba iyo modoka. ndacibuka Imana mu gusenga numva umengera ikirambaza iti Olivier ndaguwo muduga nk'umukozi wanje cyangwa ndawugoye nk'umwana wanje, kuko kuri liste y'abankorera neza abitanze bashitse naho batanze amaraso yabo ntuza mu ba mbere, ariko kuri liste y'abana banje umwana wese wanje aza ubwa mbere. none ndaguhezagira nk'umukozi cyangwa nk'umwana, ndavuga niyo ibagira yo mariste y'abagukorera nk'Imana ngira neza nk'umwana wawe. bene data Imana inkorera igitangaza ni ukuri mu buryo sinojya mu madetaye mugabo benshi barayizi, ariko Imana yakoze ko umuntu numva umunsi umwe mvuye ku kazi ati genda urabe naka umujene atari bwubake, turagenda turiko turayaga, ariko arambaza ngo rafa pase we numvise uri kubavuga ibintu by'imodoka, uri kurambaza ngo imodoka batuma ko mu Buyapani zimwe baje gutora muri Tanzania, ati mbega bigezehe. ndavuga nterega hajya nari kumvuga mu kwizera. acambwira ngo igihe wabimbaza numvise Imana isheze ku mutima kuguhezagira. donc mu majambo makeyi nza mbona mbaye urufunguruzo nka 2 jours après n'ibindi no bashingira intahe jewe bitoheza. Imana yakoze ibihambaye. Imana ishimwe.
amen ni ukuri effectivement ntitwavuga byose ntibishoboka je nibaza yuko kandi n'iminsi yose twama tubibona imana tumaze gushinga intaha y'ivy'imana yakoze byinshi kandi ntizohagarika by'ukuri kandi je me dis yuko kenshi ubona ubunini bw'imana wavuye muri ico kibazo wamaze kubona inyishu wamaze kuva mu ngorane kenshi iyo usubije amaso inyuma ntuvuga ati rega mana wari kumwe nanje hari biboneka hari bitaboneka hari igihe idadanura ibibazo hari igihe ikura abantu ibintu bifatika gufashisha amahera canke mu buryo mufatika ibintu hari n'igihe agukwiza n'ingwara bene imana iri mu buryo bwinshi cyane aho ubona ubunini bw'imana n'abagenda kuvyara ndazi ko hari umuntu ashaka kuja kuvyara kumva ububabare avuga ati ntibishoboka sinzobivamo ariko imana ikabihagukura hari rero ikindi kibazo gikurikira hari umuntu yatubajije ati mwaravuze ubuheruka yuko murafise ama difference entre vous muri couple no kuri turatandukanye vraiment ati none iyo uko gutandukanya kwanyu muri caractère ko mumeze vyavuye mwabibonye imbere yuko mwubaka canke mwabibonye mumaze kubaka soit dans les fiançailles canke mumaze kuja muri mariage bon twe kamwe twagize Maria fiancée y'umwanya munini hafi 5 ans rero on a eu le temps d'avoir kubona ama différence quand même John umuntu abantu benshi banzi n'umuntu ntari très extraverti ntavuga cyane ntatera inkuru Olivier nawe no ashana gihushanye cyane sinzi abamunzi personnel abantu umuntu azi gutera inkuru hamaje trouver yuko kameme yego atera inkuru mwarenza kuri jewe numva arenza kuko mu masengesho yanje ne hora nsenga nsaba umuntu atuje nkanje burya kenshi mu masengesho turasaba les gens qui nous ressemblent ariko kenshi bandi tuzanira ico dukeneye no pico twe twifuza rero deja naho vraiment namukunda avuga ntimugaba azanye abantu bose avugana n'abantu bose tuvuye nko kuri eglise akamara nk'isari kwararamukanya n'abantu none jewe gabasha akabanza kibanza canje nzokironka ryari bref utuntu nk'utwo waratubona je le trouvais trop sociable jewe rero pas du tout sociable mugabo imana ishimwe ko imisi yagenda ntabavuga nti yaragabanyije gatoya kuguma ari trop sociable naje narize kuba sociable birafashana twarafatishanyije cyane kuvyerekeye tumaze kubana vy'ukuri niho ubona ama difference ntushobora kuyabona mutarabana kuye mubana muravyuka mukabana mukaba mufise ama programme umuntu akahayaji akamenyera rero imbere y'ikibazo urumva kuko mukere ba fiancé mubona n'umwe wese yambaye neza canke zasa neza atazindi programme zihari kandi iyo mushwanye mugataha umwe ku bavyeyi umwe ku muvyeyi wundi ku wundi donc ntihagira vraiment umwanya wo kubona ama différence mwabona cyane muri mariage quand même c'est là on a vu beaucoup plus de différences jewe par exemple l'une des choses cantangaza narabona ko akunda nk'amabiju vyaranyice namwe ntumutipe sindamwumva vraiment numva umenga ni vyinshi umugabo yambara amabage yarayakunda niko yarameze ariko bivana n'ingene usi nabayeho papa wanje nabonye umenga ntiyigeze akunda amabiju rero kenshi icubamwo nico wibaza ko abandi bose babamwe ntabo tuvuka j'ai pas de grand frère ntaba oncle pratiquement nabonye baba muhira nta repère nimwe nabonye wundi mugabo atari papa wanje nawe nta biju nta basha pana maherene bon ça c'est exagéré mais nta chenette ntaki hamwe ndabonye ko abikunda ngo ni kubiriki abikunda je trouvais ça bizarre c'est l'une des choses où on ubona hamwe ku buryo uvuga uti naho nogura cadeau franchement je vais pas lui acheter un bijou parce que nabikunda je sindabikunda malheureusement niyo piège kenshi umuntu ajajamo donc forcément utwo no différence dusanzwe tutababaje n'izindi différence uvuga uti ibintu ko birandemera vraiment ibintu birahari inge gatonda muhere na Olivier ababwiye peut-être ibyo yabonye oya urumva abantu ntitwarezwe cyo kimwe ntitwakuriye amakarti amwe ntitwabaye murabizi yuko umwana wo mu giti urumva adakundishe neza urumva donc ugiye kuraba izo diferanse zirahari ariko nk'uko Nathalie yamaze kubivuga ni ikintu umuntu ataromarika mu mwanya wa fiyansaye kuko muba mufitaniye umwanya mutoyi nk'uko yari karavuga jena ari umuntu w'abantu mbe ndi mu bantu gutwengera abantu kwiyambira abantu kuvugana n'abantu niki hama rimwe na rimwe bikantera ibibazo nkibaza ni none ceko nzi kumpamagara gukorera imana urumva kuba umukozi w'imana nyene aba hafi y'abantu none uyu mugore afise cœur umenga nta bishobisho ku bantu bizogenda gute donc urumva nico gituma nkunda ijambo ry'Imana riri mu Baroma aho Pawulo ariko arandikira Baroma ababwira ngo muhemu yera
adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi icyo dukwiriye gusaba urumva donko ntituzi uko dukwiriye gusenga urumva nicyo gituma senti sipiri adufasha hari ibintu twibaza yuko dukeneye ariko imana irazi ikiri indani ibwina muri twebwe nk'ikindi nacyo kigeze kunshoka kumbure nagomba kuvuga gatoyi ndibuka yuko jewe nari umuntu ndakunda amakado ndakunda no kuyatanga abantu banzi ndakunda amasurupurize ndakunda no gukompoza kwandika n'iki hano rero mu nyuma urumva rero nanjye rero amakado narayamuhunda avenido la misiyo bari bamaze kumenya naba nagiye naguzaka wumve uwo muhamagaro n'ubu urankurikirana kuko ubunye niyo umugenzi agize urubanza kado ni jewe deparitema y'amakado ni jewe urumva ndayijejwe nije mbanza akantu gakora k'umuntu n'iki hano rero umunsi umwe ndibuka kubera urumva nta mwanya namuhana abandi mu ivugabutumwa hirya no hino ariko rero nawe ntiyangoze umwanya ngo asabe umwanya munini wumva bari mu byigwa muri medecine n'iki kambwira ati n'akanya gatoya dufise ka dimanche konyine iyo saha amasaha abiri ntuyamuba wirutse hirya no hino numva umunsi umwe ariko arabimbwira kandi ariko ararira ababaye arambwira ngo Olivier ngo jembe wari uzi yuko ajya amakado yose ataca mbwira jewe wuzura 30 minutes ukantega amatwi ukanyumva nkumva kuri ngaho utari okipe n'ibindi mu mutwe utari mu bindi ati ni ukuri jewe bindutira byose ni kweri acanyereka igisashe ntibuka yari nk'igisashe cya rambo murabibona muri bya kera yari agasaho gatoya yari nk'agaseke gatoya apana agaseke yari yari nka sake ya plastique arambwira ati Olivier nivyo birankora ko kuko mbabona yuko wabigize ubikunze ariko mugabo skim touche le plus nuko umuho mwanya chandaraba mahera ni sofye nico gihe nari mfise yaharuye kabisa ndavuga nibasha nari ikokoye kabisa mu mutima nahatse kuvuga ntibinsubize ndaje kubigurisha kwe ariko rero nayo ma difference n'utuntu nk'utwo kumbure umuntu azovuga n'izindi hanyuma ariko umuntu amaze kugira na mariage ho harabona byinshi ego numva twahagarika ngaha ibibazo tuzobibandanya vema tuvyishura n'abafise ibibazo bazobitwandikire dusubiye gushimira abantu bose batwumvirije Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza.